ati ucuvuga ati he je ndemerewe kubaza kuko umwuga wo kumenyesha amakuru harimwo na enquête urashobora kuja gutohoza ikintu ivyo base byanyu byo kuvuga ngo bakubitanye umugabo n'umugore ugiye kutohoza yuko umugabo n'umugore by'ukuri baraye bagwanye ukaja kubitohoza neza kugira ngo ubijigize nese inkuru barashobora gukurikirana kuri violation de domicile bashobora gukurikirana kuri violation de la vie privée bashobora gukurikirana ku bintu byinshi cyane ariko mu gihe werekanye ko wewe mu busanzwe urekuriwe gukora ushobora kuja kurondera inkuru akayikwima mugabo wayigerageje mugabo akagira ati rabaje ndafise ikibinyemerera urumva rero ko rijya tegeko ukurikurikirana ukurikurikiza ukurishira mu ngiro bikingira wewe ubwa mbere na mbere simvuze ngo nukuri nta kizoshoboka itegeko rizokwama rirya nyene oya nukuri nibwirizwa shingiro rirahinduka ari ryo tegeko bavuga nyamukuru mu gihugu na loi mère rirahinduka none amategeko ari munsi y'ibwirizwa shingiro ni kuki atohinduka arashobora guhinduka kandi amategeko ahindurwa abayatora n'abatowe n'abene igihugu abo bene igihugu ni mwebwe muvuze muti turakeneye ko iri tegeko rihinduka kugira ngo ridukingire bararihindura ariko bigafata inzira y'ukuri iyo n'ufite telefone agira ati ndarungitse rero turi mu yindi ngendo yuko ico umwene gihugu akeneye arico leta imukorera ivyo rero ntimutinye sense ndaze ko yabagirishije inama mu mpera z'umwaka uheze yabasabye ko muja kwiyandikisha hariho ndaze ko hariho abagiye kwiyandikisha batararonka bataremererwa ko ari byo basabwe batarashobora gushikana ndazi neza yuko hariho ibigoye mwavuze nk'akarorero impano z'umuntu ni nka kujya kwa gasapu igihe akora iradiyo urazi igihe byamaze kugira ngo aronke autorisation yuko iradiyo yiwe ushobora kuvuga agrema byaramugoye cyane kuko hariho amategeko ibintu bitegereza gukurikizwa atarafise bitashoboka ariko mu nyuma byarahinyanyuwe arashobora gushika kuco yari yifuza kuko igihugu gifise umuntu nk'uyu afise iyo mpano gitegereza gukora uko gishoboye kugira ngo kimuteze imbere mu bindi bihugu natwe tuzobishikako barafinansa même la recherche wewe mu gihe ufise iyo mpano ahubwo leta irashobora kuguha n'uburyo kugira ngo ushobore gushikira kuri iyo mpano ubu rero ubu nico twakoze leta nkozi yarashizeho ibanki y'abajene mufise umugambi mukawandika neza mukaja kudefanda muri banki y'abajene barabaha imfashanyo ingurane nako simfashanyo ingurane kugira ngo mugende mukore muze mushobore kuriha buke ko murakenera equipement murakenera nabonye mugira n'udusaro twiza materiel n'ibindi ivyo rero nibaza ko ku gice cya mbere tuvyumva kumwe twemere twese twubahirize amategeko uko ameze mugabo musabe yuko amategeko ayinyanyurwa mwabisavye kandi vyashitse kuko ndazi ko na sense yarungitse intumwa ngaha bavyumvise natwe dukorera muri vy'umukuru w'igihugu twavyumvise tuzobishikiriza muri raporo yuko icyo musaba ari uko itegeko risubirwamo kugira ngo namwe mushobore kwinjiramo ivyo rero vyashitse ikindi mwashikirije nikijanye hariho wavuze ati tugiye nka hariya mu mashute n'ibindi ugasanga baratwankiye ukamenya ngo niyeretse ndonye nifise uburenganzira bwo kujayo nibaza ko haba ari ugutahura nabi kw'abantu ico ahantu hose mu gihugu cy'u Burundi mutarenganya imbibe igihugu cy'u Burundi murakingiwe n'amategeko ahantu hose mu gihe rero mugabo mwamaze kuja muri amategeko ahantu hose urumva umuntu arashobora kukwima iyo nkuru ko avuga ati we ntiwemerwa
urinde. Byarashitse mvuze mu bijyanye n'umutekano, byarashitse aho abantu binyegeza mu mwuga kugira ngo bakore ibindi. Murabizi nta burero nkeneye gutanga buriho. Nicyo gituma ukubuzwi biragufasha. Ikindi nivyo hariho bamwe bafite abakozi bakoresha. None abakozi bakoresha kuko hariho kuronka agrema ya sense, mugabo hari hose no kubaho entreprise yawizwe. Waraciye muri API ukandikisha ukaronka NIF, sibyo? Hariho abatanditswe bapfa gukora kuko afise internet. Izindi ngorane mujamwo nizi, fata uwo urungitse na kamera yawe imodoka imugonze, assurance ni gute? Abavyeyi bibazo gukurikirana tere ku kazi kawe, ariko mu gihe yemewe n'amategeko azi ko yari ku kazi afite na contrat, nibarondera wewe bavuga bati hariho umuntu yari ku kazi kandi bamukotiza hariya muri RSS bashobora bakotiza, ni ukuvuga yuko assurance ikikora ubuheje kumukingira n'udufaranga duto duke wewe wokomera gutanga, mugabo ukabuheje kwikingira byinshi. Hariya amakonfirma muvuyemo aho uzobona abantu barafatana amashati ati none ikinga ntiyamugonze yari ku kazi kawe, siwa mutumye siwa murungitse, none ubu yavunitse ukuguru, zara amahera yo kumuvuza kuko wewe nta ubu utari kurakurikiza amategeko ukomeza. Urumva rero hariho uko kubiri, hariho icyo ndabashimira kuko mwakariye akazi, ariko no gukariye akazi ni mugashire ku murongo neza gashobore kubatunga, batunga imiryango, kongera gateza imbere igihugu. Navuze yuko mufise ivyo muko murunganira muri wa mugambi kugabanya ubushomeri, sawa, kunywanisha abarundi, kubanezereza abantu bave mu bindi baryoherwe, sawa. Hariho n'ikindi kinini yemo muko murakora, burya mu priorité akomeye, priorité de priorité, le tourisme mukuru igihugu arayifisemwo ishaka rinini cyane. Amahera aza muri tourisme ni menshi. Tourisme nishobora gutera imbere abantu batamenye Burundi. Ivyo muko murakora mwerekana hirya no hino, mwerekana amatala abantu bafise, mwerekana ibihanza birafasha, ni contribution nini cyane. Ni kuri nawe reka kubashimira kuri ico. Ariko rero imvugo tugarutse ku ma views, ukeneye ama views ugacukoresha n'imvugo imwe idashimishije, urumva yuko ama views uraza kuyaronka, mugo hari ikindi kintu uza kubura. Ni nka wa umuntu avuga ati je ndi muri business, bagutumye kwica umuntu, hakuna shida, ni business, l'essentiel ndonka amahera. Hariho naratanze akarorero mu minsi heze, ndavuga nti abakoze ikiganiro baraje muri presidence turaganira, ndabwira nti sawa, nukuri numvise ubutumwa, okay, ariko hariho abantu bashobora kubitwarira ku ngene mwavuze ibintu bimwe, niba bitwarira mu bacahe mubigenza gute? Niba basaba indishi y'akababaro, ya ma views twadufaranga twanose ku ma views nibyo tugenda kuriha indishi y'akababaro. Iregura shobora kuronka ayo ma views ukaronka $1000 nivyo bagaca baguca amande ya 5 million. None ya $1000 ntigiye. Ndazi ko uvuga uti cyandonga izindi views kubera bamfunze, mugabo sawa ntangorane, mugabo hariho aho gutakaza. Abantu bose bo ku isi yose nta ibintu byose biri en ligne, biri réglementé.
ku isi yose. Koresha amayeri yose ushaka ego, ariko ntugende mu bintu bivyola la loi. Urashobora kuja guherayo y'ama views uzoyaronka uri ndani. Mugabo umaze kuja indani, abana, umugore, iki famille wafasha, umuvyeyi yakuze wariko urafasha, bigenda gute? Kuko abantu bose bazokwihangana ko vie prive yabo yose utora ugaterera ku mbuga. Arivyo mwakinye isinema, amafilme n'iza warabaho. Narimwe yase ko wiyandikisha mu bakina amareresi. Uvuga uti jewe nkina amafilme. Hariho ibiganiro hanze bibaho bisa n'ivyo kuvumbura. Birabaho. Mugabo uwabirondereye lisansi byena byose biba bizwi ukurikije amategeko, bazi ko ari byo ukoreramwe. Hariho n'ibihugu bafite amategeko bemera n'abajya baja muri pornography. Hari ibihugu bivyemera, ariko akagenda akiyandikisha akaja muri byo kamenye tuyiratakaye, tumushize muri babandi turamuhaye nagende hari. Mugabo mu Burundi ntiturashikaho kandi ntituzohashika yuko tuvuga tuti ubu turemeye yuko abantu bagenda muri pornography, abana bacu niyo mu mico y'abarundi ntibizopfa bishitse. Rero ni wagenda no mubishaka gusa n'ivyo bazoguhagarika n'ingoga, hanyuma kugira ngo bashobore gukingira abana bariko baravuka bakura. Igihugu gifise responsabilité yo kubakingira. Sinzi ko cyo tucumva kumwe. Rero umuvumbuzi yiyandikishe nk'umuvumbuzi ni film, urakina amafilme yo kuvumbura, bose bakamenya ko hari abafise utuntu abakomedien, tuba tuzi ko ari umukomedien. Nuko ugenda gusubiramo president, bose baratwenga kuko tuzi ko ari umukomedien. Ivyo byose birafise inzira bifata. Donc nta ngorane yari irimo ngaho. Ingorane irimwo aho uba urengeye akarimbi abandi. Ndabako karorero abaje twaravuganye, ndababwira nti mwampaye ubutumwa, ariko Isaac wewe ku munwa wawe bavuze ngo uhora ugenda kuraba abarundi baboze, ngo kabakura hariya ngo baboze. Mbega abarundi boca bihagurukira rimwe ati twebwe vraiment niyerekana abarundi twaboze aho turi. Nirangaje ishora kugushigana kurewe titanga 12 nk'utwo tuntu kubera kuryoherwa kurondera views urashobora kwihenda. Rero suko nimba sensi bareka mugakora igahumiriza, nuko ni muri ko bwa buvyeyi nyene, ariko nubwo ihumirije gato kugira ngo mube murakora mube nayo ibirahinyanyura amategeko, nimuce mugenda mu konona. Nico nukuri nibaza ko twovugana. Ikindi rero mavuze nikijanye no gutumirwa, ngo mbega ubwo butumire bucahe bugenda gute, nimwe mwatumiwe. Murumva yuko utemewe n'amategeko wewe biragoye. Ico cyo kirumvikana, vyitwa yuko atazwi. Sinovuga ngo ndaza gutumira inde tuvate iyi zisha kwa nyingi wakalight kugasaga ikibamara yuko kuko wewe nimba wemewe n'amategeko ndashobora kugutumira. Mugabo hariho ivyo namwe mudakuvura, uzi yuko nubwo gishira ko atawuza gukira. Akarorero ndazi ko nazotumira Hozi par exemple kuza gusuiva yuko president karakira ba ambassadeur, nta bitwara urabikeneye yuko ari karakira ba ambassadeur. Mugabo president yagenda par exemple kuraba abariko baratamba, giye kuraba ndashobora kubatuma ko nkavuga nti urakunda kubishiramwo. President yakiriye Miss Burundi, ni muze kuko mwaragize couverture ya Miss Burundi, urumva muri iteza gutumiko.
ariko utazwi n'amategeko naho ntaho mfise ntangurira. Ifoko niyo nka nanje aho ntangurira kugira ngo ndagutumire. Rero abumva ko bakeneye kuza barakuvura ibikorwa hirya no hino kandi bemewe n'amategeko nta ngorane. Ubu bijejwe nujye Madame Genevieve nyine yatanguye. Jewe nimero yanje murayizi iriko hose no kumbuka. Nta ngorane. Mugabo nawe nyene umuntu gufata nimero yiwe mukamugora mukamubwira muti hariho ikintu numvise president ujamo nanje ndakeneye kugikurikirana. President ashaka kuja kuraba aba jeune naha turifuza kubikurikirana. Mu kurindira yuko ivyo bindi vy'amategeko yera hijyanyugwa hariho utuntu dushobora gufashanya tumwe. Nta mwana n'ikinono turashobora kuba turafashanya imizika biragenda imbere mugabo buke tugenda duhinyanyura amategeko. Ikiba kibi ni igihe ugiye mu kintu kibi aho itegeko rica rikora mu gihe ukiri ku murongo na nukuraba. Iyo hari amahoro nta na rimwe umupolisi abahagarika gusaba karangamuntu ngo umurengana atakarangamuntu gusaba. Mugabo iyo atanguye kwikeka ko hari ibibazo atangwa guhagarika udafite karangamuntu sohoka. Yega ndumurundi wina na kimwe kimeza kuri umurundi zana karangamuntu ndumurundi chef jewe ivyo oda ndaba karangamuntu nayo ufise nayo size muhira ivyo birakuraba abanza kugutwara bakurihisha amande. Mugabo mu gihe atangorane urashobora kurenga kuyibandanyiriza atakarangamuntu wigira aho ushaka hose ijoro n'umurango atangorane. N'ibiro byanyu niko bimeze mwijoro murabuko muragira amakuverture sense biryamiye bari alez namwe muriko murazunguruka muriko murakizura murondera amakuru hirya no hino muvumbura mugira iki kaja kuri YouTube. Bon mu gihe atangora niraba hakuna shida, ariko habayeho probleme umuntu acagaruka ati ufise uburenganzira buwe. Nibaza yuko nishuye ivyo mwambajije. Reka baguhe ya miko uyifise burunganira. Murakoze monsieur l'ambassadeur, nagira ndabunganire gatoya kugira ngo bigende neza n'inama igende neza no mu mwanya mutoya. Twagira dusabe habaze ibibazo bitigeze bibazwa kuko ahanini usanga twavuze bimwe kandi ingorane kenshi usanga ari nka zimwe. Ufise gishasha akizana hanyuma nitwikunde, hariho abandi bafise inyota yo kuvuga nitugume tubaza bamwe bavuze. Ego tubyubahirize. Murakoze. Ego mugajewe ni ikibazo kivyutse kubera ibyahejeje kutwishura kandi ndafata umwanya muto. Nyakubahwa twebwe turemewe n'amategeko ariko turaheruka gutegura ikintu kijanye na filme documentaire twifujiye gukora mu gisata ca tourisme twayise Burundi urugendo program. Hanyuma mwavuze kuronka uruhusha ni kimwe, mugabo hariho ibibanza by'igihugu twasanze nabo kugira ubishobore kubishikamwo urinda gusaba uruhusha handi hantu, aho navuga nko mu masite touristique. Hama byarashitse turandikira umushikiranganje araduha uruhusha, ariko iyo turi kuri tere ubwo ruhusha turashika kwa guverineri tukarumwereka, mugabo tugashobora no kwambara nk'amasaha 2 twagiye guturuna canke arenga ugasanga na tournage yacu ntigenze neza uko twabishaka. Twashika kandi n'ahandi hantu aho hari site touristique naho nyene tugasanga umengo hari izindi ntambamye. Rero nico kiri mu bintu twashaka gusaba ko mu gihe umushikiranganje yoba yatanze uruhusha rwo gufirma mu bibanza bimwe bitandukanye, dushikiye guverineri tukamwereka kopi kete ko botworohereza hagati mu ntara nako kantu agomba gusaba. Murakoze. Yego murakoze. Reka duhakire abandi batanu mubaye benshi, ntihagire ubaza ikibazo cyabajije. 1 2 hariya bariya 4 bakurikirana.
wihangana bimwe umuhanahane microbe mu kurindira abari kuri Zoom iyo mwatanze ni invalide ni murabe muduhe iyindi. Bana, nashukuru sana kwa kunipa neno. Ningependa kuongea Kiswahili sababu mimi ndo mkurugenzi ambaye anasimamia watu ambao wanaongea Kiswahili hapa. Ningependa kuongelea vitu vitatu. Katika hivi vitu vitatu kuna limoja ambalo linahusu walisema kwamba tunaweza tukaomba namba pale Bi Mkubwa kwa ajili ya kwenda kufanya masuala ya utangazaji kama president ameenda kutembelea Miss na vitu kama hizo. Swali nitaka kuuliza, kwa hiyo tunaruhusiwa kwenda kufanya kitu hicho na hatujawa na ruhusa kutoka kwa Sensei? Sababu tunaambiwa kwamba hatuwezi tukafanya kitu tukio lolote lile hatuna ruhusa, hatukubaliwi na mategeko. Sio hivyo? Ningependa kuongea kitu cha pili kuhusu media online. Mimi ni mtu ambaye nilianzisha hivi vitu katika watu ambao walianzisha media online. Nadhani nilianza hivi vitu, zipo media kama 2 au 3 Burundi. Kwa hiyo nilivyoanza nilitumika kuanzia 2015, 16, 17 kuendelea. Mwisho wa siku ilipofika 18, 19 yalikuja malalamiko, yani feedback zilikuja nyingi kwamba kwa nini media online zinachafua watu YouTube, zinaleta title ambazo sio. Nikawa najaribu kuwatetea ndugu zangu, bana, kwa kutaka kutafuta views nini na nini, ndio maana wanafanya kitu hicho. Lakini tunasahau kitu kimoja kwamba tunaharibu jina la hizi media zetu kwa kutumia zile title mbaya ambazo tunaziweka mtandaoni. Tunasahau kwamba sisi tutataka kutafuta watu ambao watatusaidia mbele. Kwa hiyo ningependa kama tutapewa ruhusa sisi na Sensei, ziwepo kategoria hizi media zetu. Sababu ukiangalia mimi media yangu imesimamia kwenye masuala ya entertainment. Mimi ndio CEO na founder wa Platform Show. Kwa hiyo nimesimamia kwenye masuala ya entertainment, masuala ya muziki, 100% muziki tu, sababu mimi ni msanii, kuachana na masuala ya media, mimi ni msanii pia. Kwa hiyo ziwepo category kutofautisha hizi media ziko vipi. Sababu ukiangalia ipo ambayo inatumikia kuhusu masuala ya sport, na ipo ambayo inatumikia kuhusu masuala ya entertainment ya muziki, na ipo ambayo inaongelea masuala ya politiki. Kwa hiyo hizi media zetu zitofautishwe. Sio ile media kama ile ni media online inafanya mauvumbuzi na mimi ya kwangu inataka iende kwenye jina hilo. Kwa hizi media zinakuwa zinatofautiana, lakini ikikuja kwenye masuala ya kwamba bana, media online zinachafua watu, wanatuchukulia sisi yote en general, wakati sisi sio hivyo. Umeona? Kwa hiyo tutofautishe. Kama tutapewa ruhusa sisi kutoka ukubwani, tungeomba hizi media ziwe na kategori pia. Bana, mimi kama mimi nimesajiliwa kama media ambayo inasimamia masuala ya entertainment, muziki. Umeona? Kwa ujumla. Huyu hapa anasimamia masuala ya uvumbuzi. Hivyo ndio ningependa kuomba hicho kitu. Asante. Imbere ko ubundi afata ijambo, twasabye link ya Zoom iyo baduhaye iri invalide. Yeah. Kwa majina naitwa Kelvin the Hot, jina maarufu. Kwa jina halisi naitwa Rukundo Kelvin Abubakar. Ni mwandishi wa habari na mtangazaji mwenye taaluma. Chombo changu cha habari ni kelvinthehot.com, hiyo ni website. Lakini pia kupitia YouTube napatikana kama Kelvin the Hot, na mitandao mingine ni Kelvin the Hot update. Kitu ambacho ningependa kuomba Mheshimiwa Willy, tusaidie sana upande wa Sensei. Kuna matatizo ambayo huwa yanajitokeza, tuelewe tatizo linatokea wapi. Unaweza kukuta mtu wamekuomba nyaraka ambazo wewe unazo ili usajiliwe, na nyaraka hizo umeziwasilisha kwa wakati maalum, lakini unakuta ulipowasilisha nyaraka kuanzia mwezi Februari unafika mpaka mwezi Juni bado hujajibiwa, na nyaraka zote zilizoombwa zote umeziwasilisha. Tatizo ni nini? Kama kuna kuwepo na tatizo, yani upate feedback yoyote, kama maybe labda utakuwa umekataliwa, aidha kama kuna iko pending, ujue
au kama imekataliwa ujue, kama utakubaliwa ujue. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, ningependa kuomba kwa hao ndugu zangu waandishi wa habari na watangazaji wa kwenye mitandao ya kijamii, wenyewe pia waweze kupata fursa, maison de la presse waweze kupata maformation kwa kutaka wajue ni kitu gani wanachokifanya. Unakuta watu wengi wanaingia kwenye makosa kutokana na nini? Hawajui wanachokifanya. Ndio unakuta kuna watu baadhi wengine wakwambia mapresenter wa Burundi ni wa amateur, lakini sio wote. Kuna wengine ambao wana taaluma, kwa hiyo unakuwa unachukua sisi wote. Kwa hiyo pindi watakapopata fursa ya kupata formation maison de la presse au formation ambazo zinatolewa, formation naamini kwamba zipo na zinakuwepo, lakini tatizo ni kwamba zile gap za kuweza kupata hizo, unakuta formation zinakuja kwa mjuano, kwa sababu ni fulani, kwa sababu hao ni iwatu. Sasa iwatu unakuta Radio Colombe waenda kupatia formation ya web, inawahusu nini? Formation ya web na Radio Colombe wapi na wapi? Haiwahusu. Formation ya web ni kelvinzahod.com, because I have my own website. Mpatie iwatu, mpatie watu wa website hicho kitu mkitazame. Watu wa ma TV na wenyewe pia ni web TV wapate formation, wajue ni sheria gani ambazo zinazowazunguka ambazo hawataki kukiuka, sheria gani ambazo wanatakiwa kwenda nazo sambamba. Asante sana. Tusabe mikro baraderize ngaha ikigenda hari inyuma kuri yaranje. Ega manzi kwanza afate gatoyi nagira nsabe na bene gihugu bari ruguru bari kuri Facebook barakeneye kubumva benshi kandi nta Giswahili bazi. Mwatugize abanyagisagara gusa. Ega mfate kanya gatoyi kwanza mazi ndabashimire cyane kuko kino kintu ni ikintu gikomeye cyane kwa namwadukorana ijyano yadushore kuvuga ibibazo bimwe dufise. Amazina yanjye ni Starboy, nkaba nkora ikinyamakuru Isaac TV. Ikibazo cyanje cya mbere naho numvise bakivuga, nibaza ko tutagisabye sense kugira ishobore gushika, ishobore kudushikira ituri cyo kibazo kugira tukironkera inyishu. Bisanzwe YouTube mu Burundi turaronka ama views 11 tugakora tukabona ukuntu turiko turaronka abantu bashobora kuraba ibikorwa byacu, ariko mu Burundi YouTube ntizwi nkuko mu bindi bihugu YouTube izwi. Bisigura yuko amafaranga twinjiza cyangwa agafaranga twinjiza mu fuko iwacu nikangana na ibindi bihugu yinjiza. Bisigura yuko rero mwebwe n'ibintu byo hejuru kandi bishobora gufashwa namwe. Leta nkozi rero, leta mvyeyi turayisavye ibitwirukiremo kugira ibintu bishobore kugenda neza, turonke natwe akanoti kameze neza cyane. Ikindi kibazo cya kabiri shobora kuvugira abantu basanzwe bakina amafilme, kuko maze kuvyumva kenshi bivugwa kuri internet, ukaca usanga bariko bacisha ko filme zo muri Inde, filme zo muri Japan. Uruguru turafise abantu bakurikirana RTNB cyane, usanga atafise na smartphone. Ucishije ko akakutocisha ko nka filme ya Mugisha, filme turafise filme mu Burundi ziryoshe kandi nyinshi cyane. Rero RTNB nibazi yuko kugira filme ziwacu zice kuri RTNB barafisemo uruhara cyane gose. Ikibazo cya gatatu naco limited connection yayo iratubangamiye cyane. Ushobora kugura amamega ukakoresha umunota umwe, aho nyene barayatwaye ugasanga nturi kuraraba ikintu neza. Bisigura yuko abanyagihugu yahora agura amamega acha yigira kuri Facebook WhatsApp, kuko Facebook WhatsApp iranyaruka par rapport yuwaguze ilimite, kandi ilimite isanzwe izimvye uba wayiguza amafaranga menshi. Icyo kibazo ahubwo je yabavyokunda gukora Facebook bakazana ilimite ku buryo twese twijukira YouTube kugira nako tubandanye gutera imbere. Naho nico kibazo muze gitubariza hariya n'imbaraga gorane kabaye barabukuntu bakarigirariza, kuko n'umuntu yahora agura ilimite azoshavuga ati je ngiye gukoresha Facebook WhatsApp, ukaza umuntu ariko aragutelefona ko mudashira ku kiganiro kuri Facebook, sicyo tubishira ko deja. Rero nico onye novuga yuko ni ikintu mukwiye kurikirana. Murakoze cyane. Dusabe mikro baradere gende kuri iri yaranje hariya hirya, bamwe bane bakurikirana hariya bahejeje turaduha ijambo. Ambasaderi agira icyo avuga.
murakoze cyane kujya mu bumpaye kandi nshime cyane kuko aya maduhaye kugira ngo dukoranire hamwe mwese ashikirize ishingiro ciwe. Izina ryanje ni Mpagaritse Etienne ariko umugabo wanje wanyise Elma Love mwarimu nkorera Ndaha TV. Ikintu cya mbere nagomba gushikiriza ni ukuvuga ko mwatubwiye kenshi yuko turiko turakora ngaha dukorera impano zacu, nivyo bamwe twarize ariko kuva na kera baratubwiye ati leta nizoronka akazi zoduha twese dutegerezwa kuba abakreatere tugakreya ingene twobeshaho imiryango yacu ndetse tugategura akazoza kacu. Ariko nubwo biruko jesi ikibazo mfise ariko n'ikintu nonsaba kuko umuntu wese afise impano arakeneye n'ubumenyi muri iyo mpano yiwe. Haraho dushika tukahasanga bakuru bacu bakatugaya kubera ko turi bati imbere yabo ntibaduha agaciro gakwiriye. Kubera iki hariho byinshi babona yuko bazi kudusumba. Rero ikintu nosaba nuko muri izi mpano zacu mushireho nimba ari ahantu twoza turavyigira kugira ngo dusubiremo tunonosore irya mpano yacu tuyiherezemo ubumenyi kuko impano atabumenyi navyo n'ubusa. Cyo ni ikintu cya mbere nosaba. Icya kabiri mugenzi wanje yagishitseko cyari ikintu cyari cerekeye connection zacu kuko no muzi haragera aho nshiramwa buke y'ukwezi ikanshisha gose kabisa ko yo numva umenga karte simu no yimena mudusabire hariya kugira ngo badusubirize neza ko byari biri mu meza aheze twarakora neza ariko no munsi connection imeze nabi sana ku buryo tubura n'abantu badukurikirana bivanye nuko nabo nyene baditeba bakarambirwa kuri rya connection yabo. Ibintu byanje byari ivyo murakoze cyane. Yego mugihe ubundi atarafata ijambo nukuri turabenginze muze murumvirize iby'abandi bavuga kuko musanga mwabisubiyemo tugaca dutakaza umwanya.